novuga ko ata mubano mubi uhari kuko yaba amikare ikigwanira nuko umuziki utera imbere, ikigwanira nuko umuririmbyi atera imbere, ikigwanira nuko igihugu gitera imbere. Nibaze ko na koperative des musiciens du Burundi nayo nyari yohangira ifise, sindaraba neza ivyo bakorera ko bobo neza na neza, ariko ico nzi cyo nibaza ko twese turwanira ikintu kimwe. Kigingi nawe urumva muri ico gihe yari muri ijya korale yindi yo kuba Dominicain bari kumwe n'abaherube n'abandi, mugabo yari amakorale yasanzwe yunze ubucuti kandi hari n'indimo twasoranye. Ari ishusho wari ufise kuri Amikari ukiri hanze utaraba president, wabona nk'umumambi, ubu ari yuri, hari ico wagerageje gutorera inyishu cyane? Yes, bakunzi wa Open Mic, no musturi kumwe na president wa Amikari. Ndakuramukije. Ndabaramukije nanje, nibaze ko mukomeye nawe baradukurikirana bose bamerewe neza aho baherereye. Amazina yanyu nuko naho mwavukiye muri rusange mwidondora? Jewe nitwa Bright Olivier Ndayishimiye, bazi kenshi ku izina rya Crazy Bright. Nkaba navukiye hano Bujumbura mu Kabondo itariki 26 z'ukwicumi umwaka w'igihumbi 1978. Nkaba rero nsanzwe ndi mu by'umuziki. Natanguye ndi mu melomane nk'abandi bose, mu nyuma biravamo ndagukunda ndaba mu danseur nk'abandi bose, biravamo ndaba mu DJ, biravamo ndaba mu rapper, mu muririmbyi, ndaba mu choriste, biravamo ndaba mu hinyanyuzi w'imiziki y'abandi baririmbyi, biravamo ndaba n'umuhinyanyuzi w'amajwi mu bijanye n'amasinema. Muri make novuga ko ari ivyo, hama naho nkaba nsanzwe ndongoye ishirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi, Amicale des musiciens du Burundi. Ndabibuka muri kumwe na Kigingi muri korale yo kumutanga side kwa ntabona muririmbira hamwe. Je nari muri korale yo kumutanga sud. Kigingi nawe urumva muri ico gihe yari muri ijya korale yindi yo kuba Dominicain bari kumwe n'abaherube n'abandi, mugabo yari amakorale yasanzwe yunze ubucuti kandi hari n'indimo twasoranye n'aba Kigingi. Ico gihe yari Kigingi, jewe Hervé n'uwo bita Patrice n'uwundi umwe. Twakorana gede gutyo, twarara nko muri studio tugakora umuziki kubera byari ibintu dukunda cyane. Inspiration yo kwitoza userukire abaririmbyi yaje gute, wayumviriye gute? Nkuko nabivuze, uravye umwanya maze mu muziki, hari ibintu nagenda nabona bigenda biraba bitatora umuti. Nkuko ubu umuraperi nuko nabona umenga abandi baraperi canke uwo mudiho nturi kurahitinga mu Burundi. Kuba umuproducer mu mwanya munini umuntu abiravye wasanga nkunda guproducer cyane cyane music yo mu gisagara niko nobyita, na cyane cyane hip hop niyo nagomba kuduza. Ariko no mu nyuma ndabona n'ibindi bibazo bikunze kuba mu baririmbyi bituma umuziki wacu udashika ku rugero twifuza. Niho rero nagira nti none kugira ngo mu Burundi umuziki ufate novuga inzira ushobore kuba nk'indi muziki twumva novuga ku isi yose byogenda gute. Nico cyatumye rero ngira nti ko mfise ico ciyumviro, nkumva nabo dukora bimwe barabishigikiye, ntireka nitoze kugira ngo turabe yuko izo ngorane zose nabonye n'abandi baririmbyi babona turabe ko tuzitorera umuti turimo. Ari ishusho wari ufise kuri Amikari ukiri hanze utaraba president, wabona nk'umumambi, ubu ari yuri, hari ico wagerageje gutorera inyishu cyane? Icambere cyo
ntorera inyishu nuko nabonye yuko abaririmbyi batari hamwe kandi ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo abantu batari hamwe biragorana ngene ico gikorwa basangiye gitera imbere kuko usanga ibyiyumviro canke intererano z'umwe novuga ziri ukwazi ugasanga tuvuge umuririmbyi kanaka yimbira uku mu DJ kanaka yimbira ibi bikamuguma muri we ugasanga harabuze icyo no kwita ihuriro ryo kuvuganira hamwe kugira ngo kumbure nimba ari kibazo nimba ari intererano ishobore gufasha umugwi mwinshi w'abantu rero icyo turiko turakora twaragerageje gushira hamwe aba artiste n'ubu tukibandanya kuko si bose baraza kugira ngo turabe ko ibibazo by'umwe twobigira ikibazo cya bose kugira ngo turabe yuko tubitorera umuti turi hamwe rero ibyo nibyo turiko turakora naravuze yuko twogerageza kuraba ingene twohindura ishusho y'umuririmbyi ingene twohindura ishusho y'ibyo dukora bivanye n'ababiraba canke nabo dusanzwe tubikorana kugira ngo turabe ihangiro twihaye ko dushobora kubishikako rero bimwe bimwe ndabona ko biriko birakunda kuja kubaza ngene abandi babikora mperuka mu Rwanda mu minsi iheze kugira numve bobo nabo ngene bashoboye kuva mu bibazo bisa nk'ibi turimwo uno munsi ingene babigenjeje kugira ngo natwe turabe yuko twofatira ko novuga akarorero kugira ngo turabe natwe ibibazo dufise ubu bo basa nk'abarenganye natwe twobirengana kugira ngo umuziki wacu dushobore kuwushikana imbere. Mperutse gukorana ikiganiro n'umuririmbyi yitwa Pierre Nkurikiye umusanzu w'umutwara hari icyo twagarutse ko c'imico n'akaranga ko abaririmbyi ba kera nabo baratandukanye abo bandika mu gihe bagezemo ariko ukaca usanga igihugu bica imico n'akaranga mu myandikirire yabo bamwe bakabihanirwa mu nyuma acavuga ati ikibura harabura formation amicale coopérative n'ubushikiranganje bijeje gora bico bufashije kandi azi ko n'abandi bo baherekeza hari cyo muri ko murategura mu migambi na yamamaje mvuga nuko navuze nti turakwiye kugira amahuriro canke novuga amakade d'échange kugira ngo turabe ingene mu kazi kacu ka misi yose dukora tumenye ubwa mbere ho icyo turi kuko uravye twebwe abaririmbyi ntidukunze kumenya neza icyo turi hari bakunze kubivuga twe turaba ambassadeur baserukira igihugu mu makungu turi novuga nakunze kubivuga nk'abigisha bigisha novuga abantu ibitandukanye kuko urumva dusa nk'abantu bumvizwa n'abantu benshi ururirimbo rusohotse rwumvizwa n'abantu benshi dusa nk'abatanga impanuro kumbura abavuga ibitagenda kugira bihinduke kumbura abahanura ibi na biriya na cyane cyane gutanga ishusho y'igihugu mu makungu ico benshi turakunda kucibagira ukamenga kuririmba no kuririmba gusa kugira umuntu yiryohere mugabo n'akazi kandi akazi gafise ikintu kamara igihugu kinini cyane akarorero nk'ubu urashobora gukora indirimbo ugomba uyishire ugira indirimbo y'urukundo ariko mu mashusho werekana kubwanje singomba werekane umuntu yambaye uko yishakiye canke ariko arakora kumbura ibitajyanye n'imico y'akaranga hariho ibindi bakoresha dufate nk'ururirimbo uriko uravuga ko ukunda umuntu ni ibintu bisanzwe n'ibintu bitegerezwa n'ivyo Imana idusaba ariko ukungene rero uvyerekana niko gushobora gutuma kumbura hari ico bishe urashobora kwerekana umuntu mukundana mugabo dufate ukerekana umwigeme mugabo
yerekana akaranga k'Uburundi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane abantu batamenya, ukerekana umwigeme yerekana akaranga k'Uburundi, donc ukuntu umurundi kazi asanzwe ameze, ukerekana tugiye mu by'ingenzi, ukerekana ahantu heza dufise mu Burundi. Rero ivyo ntituramenya akazi twe dukora, kubera yuko usanga kumbure dutanguye kwerekana uburanga bw'ahandi, no kuvuga tuba turiko duteza imbere uburanga bw'ahandi aho guteza imbere uburanga bw'iwacu. Rero uko guhurikira hamwe nico gituma tubwira tuti tuzogira amahuriro kugira ngo ivyo bintu byose tuze turabivugana ko kugira ngo dushobore gukora ibintu bigira ico bifashije novuga Barundi, bikagira n'ico biterereye mu iterambere ry'igihugu. Mu myaka iri imbere ya Amicale izogeze kuki mu ndoto zayo? Ndifuza yuko sinuvuga Amicale wanashaka, ndifuza yuko mu byo Amicale yofasha ari uko ejo canke hirya y'ejo icambere coco umuririmbyi amenya icari, amenya akazi kiwe, hanyuma abaturaba bakagirira ku nguko, umuririmbyi akagirira ku nguko, n'igihugu kikagirira ku nguko, kuko twe muri Amicale byo tuvuga tugira tuti abaririmbyi duteza imbere igihugu mu byo dukora. Igihe mwari mu matora yaba Cedric Bangi na Edith na wewe bagaca bashaka kumera ko Amicale na koperative bisanzwe bifitaniye umubano mubi, uwo duhereza umuco kuri ico kintu? Novuga ko ata mubano mubi hari, kuko yaba Amicale ikigwanira nuko umuziki utera imbere, ikigwanira nuko umuririmbyi atera imbere, ikigwanira nuko igihugu gitera imbere. Nibaze ko na koperative des musiciens du Burundi naye nyari yohangira ifise, sindaraba neza ivyo bakorera ko bobo neza na neza, ariko icyo nzi cyo nibaza ko twese turwanira ikintu kimwe, iterambere ry'umuziki, iterambere ry'igihugu, iterambere ry'abanyamuziki. Ego nani ndabashimiye, ndagushimiye ko twakoranye ikiganiro, nkashimira na Akeza ku bikorwa yamira akora kugira ngo turabe yuko ndazikora byinshi, ariko turabe yuko n'umuziki wogira icyo uterereye mu iterambere ry'igihugu, mu iterambere ry'Abarundi. Nkongera ngashimira n'abariko baradukurikirana, ngira nti twese tuje hamwe kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu. Murakoze cyane.